kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Naho yemera kwigiturire kiribwa n'abategetsi mu gihugu, Evariste Ndayishimiye yagiriza bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga ko aribo bakorana nabo bategetsi mu kunyonora ayo matungo y'u Burundi. Rimwe mu mashirahamwe yishinze kugwanya igiturire rivuga iki kuri ayo majambo aheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi? Hokogwa iki kugira ngo igiturire gituzwe mu Burundi? Ivyo ni bimwe mu byo tugaruka ko mu kiganiro kw'isoko cyo kuri wa 17 mukakaro mu 2021. Muri kumwe na Emile Nibasumba muri iki kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA, Inzamba na Renaissance. Ndabahaye ikaze. Mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ba RFI na France 24 ku munsi wa gatatu, bamubajije ingene ariko aragwanya igiturire cama ciyamirizwa n'amashirahamwe yigenga, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishuye ko nayo mashirahamwe yigenga atera. Je connais des gens qui ont des associations de lutte contre. Ndaza abantu bafise amashirahamwe yo kugwanya igiturire, ariko bo nyene basanzwe bagira ibiturire, bategura ingene bakorana n'abategetsi bamwe bamwe mu gusahura igihugu. Iyo abo bategetsi banyuruje amatungo ya leta, nayo mashirahamwe yigenga aca bavugira. Kuko burya ivyabaye mu Burundi birisa. Turiko turasubira gusanasana igihugu, tunanywanisha abarundi. Hari ingendo mbi yahitiye, uno munsi turiko turasubiza ibintu ku murongo. Ivyo rero abo bitanezereza n'abandi binezereza. Kare abantu bibwira ko bashobora kunyuruza amatungo ya leta, bishitse bagafungwa, bakazojyayo bivye bafunguwe. Ariko ubu barahanwa bakanishurayo bivye. Biraca intege abasuma, biraca intege kuko barazi ko atanyungu babikuramo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasubiwemwo mu Kirundi na mugenzi wacu Eloge Divin Remesha. Ariko none ko Olicom ari rimwe mu mashirahamwe aboneka cyane muri ico gisata cyo kugwanya ibiturire mu Burundi, urirongoye yoba ariwe adomwa kurutoke n'umukuru w'igihugu. Gabriel Rufyiri arongoye Olicom arishura ico kibazo. Narumvise yuko yabivuganye agashavu kenshi, twebwe rero tukabona yuko ishobora kuba ari uburyo novuga bwo kuvuga technique de communication kugira ngo abari mu rugamba babe discredité, no kuvuga bateshwa agaciro. Mugabo si ubwa mbere n'ubundi abisubiyemwo. Twebwe tumaze mu rugamba imyaka irenga 20, ntibisigura rero ko twarafunzwe, twarahunze, twaragirijwe ibi, abantu bacu barishwe. Mu bisanzwe ikibazo sabagwanya igiturire barya igiturire nkuko, kuko nabo baja mu bafatwa bakoze amakosa. Niko bigenda igihe nabo igihe abagwanya igiturire bakiriye, nabo n'abanyamakosa mu bandi bafatwa nk'abandi, bafatwa mu nk'abagira amakosa. Murumva yuko ivyo atari umwanya umuntu bimarako, kuko amategeko ari ngaho kugira ngo akingire igihugu n'abanyagihugu, akingire itunga ry'igihugu. Nta ugwanya igiturire, nta utakigwanya, wese uwari we wese afatwa n'amategeko. Urumva rero yuko atansiguro nimwe ishobora gusigura yuko uyu ashobora kugira ikosa rikamegwa canke uyu ntarigire. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu aravuga kandi n'ivyokogwa kugira ngo Burundi buvavanure n'ingeso y'igiturire. Ubwa mbere nuko amateka akurikizwa, ico ni cambere. Kigira kabiri gomba gukurikizwa nuko abantu bakora ibintu bisanzwe nk'ubu bibavuga byo kwikana ubutunzi bakabikora. Uhera ku mukuru w'igihugu, ivyegera vyiwe, abashikiranganji, abari mu biro by'inamashiga amateka, bari mu biro by'inama nk'iguzamateka, abantu bose bavugwa n'itegeko, bavugwa yuko mu Mr. 15 bavyerekanye kugeza nino saha navyo barakora. Murumva rero yuko hari ikibazo gikomeye cyane mw'ubwo buryo. Tugasaba yuko ibi bikorwa novuga sporadique, isolé, hoba un cadre global, hoba une stratégie globale
yo kwerekana ingene igiturire kigwanywa. Twebwe ico twomusaba nuko abarundi bomenya itegeko yisunga kugira ngo asaba amafaranga abantu n'ahaja, kuko umukuru w'igihugu ahari kugira ngo ibibazo ibwirizwa shingiro. Ibwirizwa shingiro niryo rimubwira ivyo akora n'ingene abikora. Nta hantu na hamwe, nta ngingo n'imwe ivuga yuko abantu basubiza amafaranga bagaca bariko, nta hamwe biri byo. Kandi abo bantu twe amakuru twumva saba ntibaja mu butungane, ubutungane bwo bubikora habe dosi, ntibaja mu butungane abo bantu, ntituzi niyo amafaranga yaja. Mugende murabe mu itegeko leta itunganya buri mwaka mu gisata kiraba amafaranga asubizwa yibwe, ico bita les fonds détournés, recouvrement des fonds détournés. Iyo rubrique harimo ko amafaranga ashika umuriyoni n'ibihumbi amajana by'amafaranga y'amarundi, no kuvuga hafi amadolari amajana 5 y'amerika. None mwumve amafaranga ko bava kwasubiza acajahe? Ahubwo n'ikindi kibazo nibaza yuko gikwiye kuza kikabazwa mu cegeranyo cyasohotse mu ntango z'umwaka. Ishirahamwe mpuzamakungu Transparency International rishira Burundi mu bihugu 15 ku isi birangwamwo igiturire kurusha ibindi. Mu karere ka Afrika y'ubuseruko Uburundi bukaba burushwa gusa na Sudani y'Epfo mu kugigiturire. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Ndakengurukiye bagenzanje bo mu runani rw'ibimenyesha makuru bamfashije kugitororokanya. Namwe mwaduteza abiri ndabashimiye. Ku isoko mwagishikirijwe na Emile Nibasumba, naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse. Cyari ikiganiro ku isoko.